Nyuma yuko igiteramo Connect Conference Africa catunganijwe na Apotre Mignone Kabera cahagaritswe ku munsi categerezwa gutangurirako kigatera urujijo benshi, umushikiranganje w'intwaro yo hagati iterambere rusangi n'umutekano Martin Teretse yaramenyesheje impamvu ico giteramo cahagaritswe. Nivyo hariho urushengero rwari rwasavye byo no kwita nk'ikorane mpuzamakungu ico bise conference internationale barasaba uruhusha. Hanyuma rero tumaze kwa urwo ruhusha baca batangura kwegeranya amafaranga ico bise ngo dîner de gala. Iyo dîner de gala bayishizemwo mu byo bari basavye ntikirimwo, mugabo twabonye yuko urwo ruhusha rw'ico gikorane mpuzamakungu ariko rwabugururiye kugira batoza amafaranga. Umuntu umwe bamutoza amadolari 50, utanose izo dolari 50 bagaca ariha ibihumbi amajana 200 by'amarundi. Tukabonamwo rero ugwenge bakoze bashaka kwisunga uruhusha twabahaye mugo bakeneye kudutwara na dukenya dusigaranye $, cyangwa n'amarundi dufise bayegeranye bace bayavundisha ko murabona ko turiko turaraba abene igihugu b'abarundi nivyo barakunda Imana. Ubabwiye rero ukabafatira ku ijambo ry'Imana nutwo bari bafise mu nzu uragenda bakatugurisha twose ko bazi ko ari ukiza. Uno musi rero tuba tuti umuntu akeneye gusenga ntaja gutoza amafaranga. Iyaba bari abantu bari bameze neza bari kutubwira uwo mugambi bari bafise nawo nyene tukawurabira hamwe tukaraba ukungene wokogwa, mugabo ibyo gutoza amafaranga tuba tuti ibireko. Uwo mushikiranganje akavuga ko ata muntu numwe bazigera bemerera ko akora igikorane hano mu gihugu c'u Burundi habanje gutozwa amafaranga. Uno musi rero babo bagira ibikorane mpuzamakungu bya ibikorane byo mu gihugu hagati by'amashengero yo ngaha, nta numwe twokwemera yuko agira igikorane ari uko yabanje gutoza amafaranga. Ntibikunda ntivyoshoboka kuko igikorwa ca mbere c'urushengero so gutoza amafaranga. Igikorwa ca mbere c'amashengero nico kwegeranya imitima y'abayoboke bayo mashengero kugira babereke kungene bazoja mw'ijuru bakoze neza bakore neza bagenzi babo. Mugabo twabonye yuko harimo ikintu kinyegeje cyo gushaka kudutwara udufaranga tuzibamo. Ivyo rero ntawo favyemeye. Mwomenya ko ico giteramo cari gutangura kuva ku igenekerezo rya 15 gushika ku igenekerezo rya 17 Nyakanga uno mwaka.